navyawe n'ijambo ritabora ubu ndecare mwigisha gukayangana niwo mugabane wanje gusa nta support ubu mfise genre ngwiriregiriye bagira ya ivyo nkora byose ndabikora ko nzi yuko hari ikintu Imana yampamagariye kandi ngira ko mbwira na umuntu wese yabari mu Kristo niwashika imbere y'Imana Imana ntezo kubaza ngo wegeranije amafaranga ngahe ngo ari ivyo kurya bingahe ngo ari ice cream zingaho ya Imana izo kubaza ati igikorwa nagutumye wakoze niki ati hari ikintu nari naragutumye specific ajya kwisugende kunkorera nanje rero kubaranze ko negeza kuvekira ubutumwa ukunyene meze message ari abantu bakumva ubutumwa bw'Imana bice kuri jewe cyo tuma ndabikora naho ata support bihari ariko kandi ndashima Imana kuko nyene tuva mu bwiza tuja mu Shalom shalom ndabaramukije umwe wese aherereye abari mu Burundi mu Rwanda hanze y'igihugu kuri micro za K90 TV ni Aimé Sandrine w'Imana nkuko bimenyereye hama uno munsi nkaba nabazaniye umutumire nawe suwundi ni umweranda Gédéon muri make akaba yitwa GN hama numwe mu baririmbyi ba gospel baririmbye kuva kera ariko nubu bakaba bandanya azana ibintu bishasha hama nkaba nazi kumuvugisha ku ndimbo yiwe nshasha imaze iminsi iriko iratembera cyane mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi hose yitwa icaremwe gishasha hama ntatevye reka tumwakire aramutse abakonzi bo kuri K90 TV ni sawa sawa cyane murakomeye kuri K90 TV turakomeye cyane ni sawa nawe cyane gose tuguwe neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Okay, amen. Okay, hama tudatevye nibaze ko ari ryambere cyo kuri K90 TV nibaze ko yogira presentation iramvure yogira abantu bamenya ati GN ninde yavutse ryari akoriki apa yuko ari umuririmvyi jean byose muri make ubitubwire byose atari muri make ni byinshi ariko umuntu abigire muri make nyene jewe ni umwana w'Imana mugorotsi Gédéon kabari izina ry'abavyeyi bampaye banitwa nahishakiye Gédéon cyane nahishakiye Gédéon hanyuma nkaba niburukiye imuramvya abanavukiye ubwa kabiri hano i Bujumbura Isiyoni ariko ariyo nturuka nkaba ndumuririmvyi aririmba inkuru nziza ariyo good news ariyo gospel hanyuma nkaba nongera kandi nkakora genre nkahinyanyura imiziki y'abandi baririmbyi harimo n'iwanje muri studio yanje yitwa Gmail this house ego hanyuma nkaba nsengera misengero gitwa gifise ego nibaza ko okay hama Gédéon canke umweranda Gédéon avuka mu muryango w'abana bangahe mvuka mu muryango w'abana 7 nk'abandi wa gatanu abahungu 2 abakobwa 5 Gédéon arubatse none sinubatse sindubaka yarage ni gihe cy'Imana nico twe tugendera ntaravyiyumvira bazi kigeze oya hariho kuvyiyumvira namwe muyira kuvyiyumvira biratandukanye okay igihe cy'Imana nico ciza gusa ico tuzi byose ni byiza kandi birahari birengaha nyene Okay, nibaze ko mwagerageje kumwumviza yagize presentation ubuzima bwiwe aho yavukiye ingene yitwa mu muryango wiwe. Okay, hama tudatevye nibaze yuko hanini naje kumurondera canke naje kuvugana nawo kubw'indirimbo nshasha ya gusohora icaremwe gishasha. Inspiration y'icaremwe gishasha yaje gute wavyumviriye gute kuririmba ku caremwe gishasha? Inspiration yaje aho nariko ndi guidance class kuko avant sinari bwayige hama ntanguye kuyiga niho barikora twesplika donc icari mu gishasha cari ico hanyuma mwe mwira caravugana naje nko twe donc nko genda umuririmvyi kandi donc inspiration nyine ari mwe mwira azinya inspiration bwansho kuririmba kwa jambo gimana yavuga neza ko jambo gimana ni mwe mukanye n'ubuzima bon ndumva yuko iyo message foko ndayitransmeta kwa ro benshi batazi cari mu gishasha bon barazi notion y'umwana w'Imana na kote cari mu gishasha donc muri yo structure cya muri yo nature benshi ntibagitahura donc novuga yuko niho inspiration yavuye ego niho inspiration yavuye ko iyo umuntu avutse ubwa kabiri uri muri Yesu Kristo wese ababaye cari mu gishasha ivyakira byose biba bihise donc ni nayo hajya muri introduction atangura tumweranda Gédéon benshi ko abazi ko umweranda umuntu aba umweranda cyangwa umugorotsi yamaze gupfa ariko jambo ry'Imana yabe certifié neza yuko kuvuga Imana hinduye umwategeze kumenya cyana kimari Yesu Kristo
abica kugira twebwe tube ukugororoka kw'Imana kuvuga Imana kugira mushoye kudiringa ibibona kuri umugororotsi kuko mwijuru haje abagororotsi Imana ivugana n'abagororotsi hari indi jambo ry'Imana ivuga neza ko amashimwe y'abanyavyaha hari nk'indura imbere y'Imana kuvuga ku isi hari ubwoko bw'abantu babiri hari vyaremwe bishasha aribo bana b'Imana hakongera akaba n'abanyavyaha nkuko hari abana b'Imana aribo vyaremwe bishasha hakongera akabaho n'abantu b'Imana abantu bose baremwe n'Imana ariko abavyawe n'Imana nibajya bemeye bakizera Yesu Kristo nk'umwana w'umukiza w'ubugingo bwabo. Yes. Okay, uranose inspiration urumva ati je bashaka kucaremwe kwandika kucaremwe gishasha amajambo ari yarizanye canke bon utanguye gusagira nka melody byaciye byisuka. Bon vyarisutse naratoronse gusa yo donc yo teme ibindi navyo nararirimbye sinibuka yuko nigeze ndanandika unayumvirije urumva siyo kwandika ngo nicaye ndandika yari juste nako ntanga nuvuga ubuzima kuko harimo mu majambo menshi narimvyemwo niho rero inspiration itandukanira naririmbye ijambo ry'Imana ryanditse ariko uragyumva ni jema niko ndaririmba no kuvuga mba nabahaye umuhora kurya aba pastor babibira shaka kuvuga ijambo rimwe ariko ukaryumva ritandukanye ari verse imwe yanditse cyo kimya navuga yuko niyo way novuga indirimbo nayikozemo cyari mu gishaje tumuri kuri ayumva cyumva nyene ko ni jambo ry'Imana si cyane ngo indirimbo yiwanje ni indirimbo nyene donc ivuye kuri muhemu yera yawe. Okay, hama ikindi numva no kubaza bana igitangura hari ahantu uvuga mu ndimi kenshi iyo umuntu ari muri studio iyo utangiye uvuga ati uvuge mu ndimi donc ico kirere kikoroko nyine ugaca wumva ati numva no tangutse kuvuga mu ndimi nkuko batabitaba ko ndazi ko ari amenshi badatahura ngo bijye ibintu ngo muvuga mu ndimi nyene ngo hari abantu benshi batabitahura none wavyisanze nkuko nyene wumva ati je numva no tangutse kuvuga mu ndimi bon ibyo ni ibintu nyene vyarajemo kandi imwe yarambye ati boy uru nurimi rwacu tegeza kuba proud nadwo abakristo benshi bararutinya canke nibana kumva bari proud baca biyumvira ko abantu bashaka kwimvira ko basara iki jambo ry'abavuga neza umuntu avuga mu ndimi stamenyekana abari ko ari yubaka kandi abari kwavuga amabanga y'Imana kandi abari kwavuga n'Imana direct no kuvuga uburi kuvuga ubugombe bw'Imana rero abari mande bose nabo kwimoka canke bakabona umengo ni ibintu bitumvikana bidatahuritse nuko neza na neza twe turazivye tuba turakora kandi normalement urya rwo rurimi rw'Imana rwo rurimi rwacu urya ni rwo rurimi rwonyene na shetani adafise access kugumva aguma yumva gusa ariko nta kintu kimwe atoramwo ariko amajambo arayumva shetani abiyize amazi imyaka myinshi cyane shetani azumva ariko rero urya rurimi ntashaka kurutora ko rurimi specific sasa novuga yuko kirere cya rujya kuko bijya n'ibintu bisanzwe niba bahora bavuma mu ntibazore batangara si ibintu byo guprograma nibi novuga n'ubuzima iyo umaze kumenya akamaro k'ikintu gumu gikora rero n'ururimi rwacu iyo dushaka kominikana na data wacu straight two tuvuga ibintu vyo gusa niko rurimi dukoresha rero mu ndimi riko ndaririmba nk'ubu nkarapa kaca izamwo ni straight nta nakime kandi kuri je n'amahoro menshi kuko ni n'ubuzima nyene ufite kubatabitahura niho kenshi nkunda guhagarara ko kenshi zawumva ngo bejyana nawe kwavuga mu ndimi ngo ngo bakizo barasaze cyangwa kazambe kindi kintu rero nk'uva atanguye nk'indimbo yawe iguye ku cyaremwe gishasha agaca yumva nico kintu watanguje akavuga ati okay nko umuntu atabitahura acavuga ati okay babakiza rero basigara bitangaza mu ndirimbo karabaye urumva abati nico cyangwa twagerageza gusigura okay ntiye garutse gatonya mu buzima bwa kera je nageze ku ndimbo zingana bon indirimbo navuga uko ziri kuri YouTube channel yanje zirashika nka ndibaza nka 10 nka 12 nka 13 ziri ko ariko kuko imbere yaho nta machannel yarahari urabyibuka zizari kuma zasinkiri wa wundi ndamukunda ziri ku machannel yandi kuko nitwaye bagira machannel yacu ariko kuri channel yanje nyene official GNLFLS 205 ariko nka 12 guco 13 kwa ma video ma audio ageze ku ma video angahe na GN bon video zirashika nka standatu indwi kuva 2014 ya okay none GN niwe rihira muri studio ni wakora byo cyangwa abafisa no supporting bon gushika ubu nta support ndaronka iva out gusa abantu bamaze kumbibako kandi ngira ko ndamenyesha ko mu bwami bw'Imana nyene turabibanako kandi ibintu by'ubwiza cyane hari ikintu umuntu abona ashobora kunterera kumfasha bon kumbibako kumbibako kwijambo yavuga ngo mubigirire neza bose na cyane ariko abo mu nzu kwa data so
nta support ubu mfise genre ngo iririgiriye bagira ya ivyo nkora byose ndabikora ko nzi yuko hari ikintu Imana yampamagariye kandi ngira ko mbwira na umuntu wese yabari mu Kristo nuwashika imbere y'Imana Imana neze kubaza ngo wegeranije amafaranga ngahe ngo ari ivyo kurya bingahe ngo ari ice cream zingahe Imana izo kubaza ati igikorwa nagutumye wakoze niki ati hari ikintu nari naragutumye specific ajya kwisugende kunkorera nanje rero kubaranze ko negeza kuvekira ubutumwa ukunyene meze message ari abantu bakumva ubutumwa bw'Imana bice kuri jewe cyo tuma ndabikora naho ata support ibihari ariko kandi ndashima Imana kuko nyene tuva mu bwiza tuja mu bundi yes kandi bigaca bigenda neza cyane ikindi naco nkunda kumva Gédéon avuga siwe Gédéon aririmba Gédéon avuga aratandukanye na Gédéon ijigiye byatandukanye ngice bimwe gishasha uwo menga ubetse uwo menga nurunuguruga bose benga ni abantu bakera bo muri bajya abantu baba na Amerika ko ari mu Maroc nyene kwa kundi bijya bica none ubigira gute je ufite sinzi okay tudutishizamo twumve ko Gédéon avuga na Gédéon aririmba ntibasa Gédéon aririmba n'umuntu technique garo no mama en fait il y a une style yanje bita dancer bifise inyene riri rock genre navyabone jambo ritabora ubonde cyare mwigisha ukayangana niwo mugabane wanje gusa aki navyawe ni jambo ritabora ubundi cyare mwigisha ukayangana niwo mugabane wanje gusa navyawe ni jambo ritabora ubundi cyare mwigisha gukayangana niwo mugabane wanje yeah ukayangana niwo mugabane wiwe basi kugaragaza ubwiza bw'Imana gusa ubetse Gédéon aririmba na Gédéon avuga mu bisanzwe baratandukanye kujya kw'Imana y'Imana iguma yerekana mu mashusho atandukanye abantu barabimenya ajya Imana babonye inuma ije kuri Yesu ijya nimwe muhira niyo Mana ije mu muriro utongora bavuga ngo nuhoraho ko yareje no musi niko ari nyene exactement nico abantu bihora kibacanganya mu ijuru bamareka guma bariko baratangara kuko Imana niko nyene imeze ariko telma ifise mu muriro umuyaga Imana yerekana nk'igicu ikerekana nk'umuriro urumva ikerekana nk'inuma urumva iguma ifise nk'intambwe urumva nukuvuga Imana ni imwe kandi yamoko ariko ifise novuga dimension dimension menshi kuburyo uyibonye gumutangara ngo man kuko bari barakumbwiye ngo siko nagusanze rero nukuvuga umwe wese agumatangara novuga rero na jene nuko nyene haro niyindi ushobora kumva uvuga uri sire kuba ari nuko nyene naho notanga ivyanje vyose ko ngaburira boro umvuga bivana na message na kind ya message hamwe nukuvuga n'ikintu kiza gukoresha cyo tuma Imana hageze nk'ibintu byo gukiza ari umuriro hageze ibintu izi ari numa razi karaktere zini bwira donc n'amashomesha ariko ari mu Mana imihoraho ya umva jena rahinduka ibyo akoze no musi yakora aba mubwiza ngo ajya mu bundi ko twiheze ishusho y'Umwami wacu okay mu buzima busanzwe none jena kondike jewe bona uvuga ko umutima wanje anniversaire umuntu yakudanasi ikadia ndo mubiboneka mu bisanzwe bon je ndakunda gufungura barabisi ndakunda gufungura gukina PlayStation ivyo birangyohera nyene gufungura na judana ndayikunda cyane hamwe no gufungura en general ufungura byose kandi wewe oya si byose hari ibyo ndafungura hari ibyo ntafungura nyene par exemple inkoko sindayikunda cyane nyekisiti inkoko umukeke sawa ariko irengarenga pana intoya pana ibiharage ndabikunda ibiharage ndabikunda ibyo nta mungu gatabikunda hari umungu atakunda ibiharage barahari oya abo rero sinzi ibibazo bafite barahari no sinabwiye ahantu niburukiye muramvya ariko entre parenthèses okay je nakunda couleur ndakunda black yego black ndayikunda kandi ndayikunda kubera muri black niho umuco nyene ubonekera Imana ngo yamagara umuco mu mwijima muri en fait black biroroha ko ikintu cyose wongeye ko kica kiboneka cyane umva shaka guhakada cyakuzana ikintu cya noir black ni ku mutima kwa jene black ni bon kabisa ngindi kule umva bizaye ibintu bisanzwe bukebuko babigenda birarushanya nyine ama tudogre bukebuko nakuzoma kado usabese ryari
le 17 juillet yes ibiharageze nsanda guhakata ya black ariko apana ivyo kurya vya black sinzi ivyo kurya vya black birabaho okay twitege video ryari cyari mu gishasha video cyari mu gishasha kabisa two turayikorera ko asha vuba nyene rikiraza mu kwa gatanu ndibaza tuzoba turi nayo kabisa tuyisere zo ndi urashaka kujyamo nakibazo niba amategeko ya K9 TV yemera nzotse David nzojamwe muri video iremewe n'amategeko oya nakimwe ofete tske nakarimbi dufise abantu kuri K9 TV turagasara impande zo horo ni bon abamuhawe kuri invite na David zoze amwese na kamera byose na micro nta kibazo bro gishe mu gatonya dibuka kera bibaza ko c'était en 2012-2013 ibintu byaguca twasengera muri Rep Temple barakunda kubatumira mugabo mwaza muri batatu gospel life yes mwaza muri batatu none bageze hehe Cedric undi beyitante stavibuka neza bari basidike babiri none bageze nundi muremure w'inzobe muri France yaragize mariage aheruka kugira mariage ari mu France yaririmba igifaransa rya mugufi nawe ari ino yaragize mariage afise n'umwana nayo ahora aririmba none ijya ari groupe ariko ari groupe yitwa Gospel Life none atangiye kuririmba yes niho tukuzi cyane El Shaddai ego niho tukuzi gose none igeze he yarasambutse canke habaye kubera gutandukana kubera gutandukana nyene hamwe nyene urabona abantu nyene bagenda baragira novuga iherekwa riri personnel novuga nico gituma ubu tutagikorera hamwe cyane novuga ko groupe antuka iri muri suspense sinzi ngeno bivuga iri entre parenthèses anatante ngira twibaze gutyo dufate nk'umunsi umwe Cedric yoza umwokora ikintu cyane gose bajya n'aba brother kirese no kuririmba bajya n'aba brother nyene kirese nyene no kuba bene so nyene kwa data ariko no mu genre nka famille canke abagenzi nyene bajya kabisa ndibuka ko yari groupe vraiment ya bon uvuga gute kiya gihe abantu nyene hari abari bakunda gusenga muga hakaba n'abatari babikunda cyane gose ça dépend n'ingene umuntu umva mwemere yamuhamagaye canke Imana yamuhamagaye mugandi buka yuko ijya groupe yanyu yari groupe abajene barayikunda kandi yataramisha abantu benshi cyane gose rero umva abantu batayigize batako barayibona ku murongo umva fuko tubakura mu maduti nibibaze ngo harabaye bya bindi abantu bazi ngo no gutandukana abantu bakankana oya ni juste distance no Cedric yo takoro ku munyene wacabaye igikorwa cyiza wacagishaka kugaragara okay none uyu mwaka twitega iki apa cyane mu gishasha umwaka nyene kwa nayejeje igice ca mbere boss nabivuze igice ca mbere ca IDS class ishuri ryo kuri eglise novuga yuko ubu nyene jene yaje kuko nkuko nabanaye babwiye jene ntibitege ko mission yiwanje kuba nirahera ngira ntiranashika no hagati hatangura rero novuga yuko uyu mwaka hazoboneka ikorwa byinshi donc harimo ama video n'ama audio n'amundirimbo donc nkorana n'abandi donc ama collabo nyinshi bazozibona hari izo batangiye kubona ari n'izindi ziri mu nzira nyinshi muzuza murabona kuko ndi muri GG Sound kandi muri GG Sound turabarinzi benshi batandukanye kandi ngira ko ndababwiye ko nahanyene vuba turafise donc ico bita worship and glory numva nyene abari ibintu nyene by'ubwiza muje abarimo chorale ya GG Sound akabamo n'abartiste twebwe ba full life ba Kilosi Landry bano haske abari ibintu nyene uje nyene utawahindura amateka jano utawahindutse ibintu babishushe cyane gose okay none urafise kuzokora ikintu ku giti cyawe utari muri GG Sound uri wenyene iyo programme ntayo fise Jean ni je nyesha kuvuga Jean wewe nyene uvuga ati ni je nateguye iki apa ya GG Sound Jean nka concert nkiki yes ivyo birakunda cyane gose ivyo birakunda cyane ko umuvyeyi wacu ivyo arabitwankwajamo kuko umuvyeyi wacu Pastor Patrick Ndakumana aratahura yerekwa donc y'aba artiste novuga ko ivyo ni ibintu biri mu migambi gusa nyene tubanza kwanza gukwiza kwanza inkuru kure kugira abantu bashobore kuza baramaze kuronka content zikwiye jamu turakunda kubyumva ngo yisa yagarutse rero ataragaruka n'iki wumva bo bahimiriza gukora kugira ntadasange ivyo yaduhaye amatalent yaduhaye nigikumva ubwira abarinzi nkawe abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba gospel cyane n'abatayikunda nyene biasi umunsi mwe bazokisanga bayikunzi batabizi nigikumva bo babwira ico no babwira cyane nuko mbere na mbere jambo yariho jambo yamanye n'Imana kandi jambo yari Imana uvuga ko cyambere artiste
aririmba inkuru nziza good news ayo gospel ifoko wihijambo cyane kuko uko wihijambo nyene ko gutera imbere kwawe kubonekera bose ubwo neza bwawe bukamenywa n'abantu bose hanyuma ikindi naco ukabandanya uri focused kuri mission Imana yaguhaye ntagira umuntu makubwira ngo urumva oya kuko nama nabwiye abantu karoreje harabesha ngo wewe ngo ntusango n'umuntu arimba gospel ngo we ngo reka ngo rimba nka dudu cyapa nabwiye je ari umuntu akeneye kumva message wanje Imana yamungise ngayumva yiwanje ntayumva ya dudu ntiyumva ya Pauline ivyo kandi ntitubiharira koko mu bwami bw'Imana arabakozi benshi batandukanye ari n'abatanazinanye sasa novuga yuko warahawe mission yigume ko uyibandanya hanyuma aho niwashika imbere y'Imana ko nayivuze nizo kubaza ngo wije amafaranga yo muri konti zo kubaza ati cyayi koko nagutumye waragikoze ni wagikoze kandi uzoyibwira Imana ngo urumva ngo abagenzi ngo barantwenze ivyo abagutwenga none Imana yagutwenze gumako go muri focused gumusenga cyane kuvuga hari ibintu bibiri mu bwami bw'Imana ijambo ry'Imana kuririmbura ko kucyuzuza umushaha hamwe no gusenga bituma ibintu biguma bitera bije imbere kandi bikayangana novuga yuko cyo nico no babwira kuko iyo bavuze ati Yesu Kristo aragarutse abantu bishobora biconfusing ngo amazi imyaka myinshi taraza ngo azoza kujya kuza nyene vyanditse ariko kuza buri mu bwoko bubiri iyo umuntu avuye muri uwo mubiri mhemi kagenda nyene giye Imana yavuze ati wewe mission yawe yaheze cankwe hageze tukugenda aho Yesu abakuze uko ntusubira inyuma navyumva no kuvuga umuntu wese ugihema niho honyene ushaka gukora ico Imana agwamagariye kandi naho nawe ushaka kwakira Yesu Kristo mwami n'ubwiza bw'Imana ushaka kubikora umaze kuva mu mubiri babiheze kandi rero riske zibiri hagiye umuntu aryame kawada yapfuye igipande mhemi garuka avyutse ariko iba yagiye rero nuvuga waryama wavyuka ushaka kugenda umwanya n'umwanya rero kubera utazi umwanya n'isaha kujya nyine bivuga ngo utazi umwanya n'isaha donc kwaza ngisuma ifoko we prepare ku buryo uba uri ready kuba ready naho no kuba ufise Yesu Kristo ko ufise umwana afise ubugingo udafise umwana nta bugingo afise ya kuvuga rero hataragera ko Yesu azanyene pum 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 aduhamagara nk'ishengero cy'abana bibaye urashobora kugenda ukava mu mubiri ni wava bigenda gute tuforo gufata decision hakishoboka bigishoboka yap okay icyo ubwira abaririmbyi nawe nkawe abaririmbyi nkanje nabona baha courage bon abaririmbyi muri rusangi no gukomeza nyene iyo ufise focus nyene urayigumako ugakora cyane kuko ico nemera nuko umuntu wese Imana imurungikana ingabira no kwisi hari ikintu specific ufise abandi badafise rero ntiwikompare n'abandi ntunarabe n'abandi weguma muri side yawe gumukubito bitanye numere nka wa muntu abari kwarimba arindiye gutora inzahabu ibindi byose navyo nyene cutera uje imbere kandi ukayangana ugume kuri focus ntagira umuntu numwe wemera guca intege okay tugushimire gose nanjye ndabashimiye cyane haba nongera ntera kamu gatoya ngucishizamo mbwira abarundikazi dukunda indirimbo zacu dukunda abaririmbyi bacu dukundane dufatane ntiwumve umuntu bari baramuvuga ko atari wowe hari icyo umuzi ko hama nawe ujemwe ufasha abandi nibaze ko ari igihe cy'uko two supportinga abaririmbyi bacu kubera barakoresha ingufu zabo kandi urumva yuko yatubwiye yuko nta muntu afise amugira amufasha mu bintu by'uburyo mugabo yamabona Imana yabikoze misi yose rero nibaze yuko ni igihe cy'uko twovuga uvuga ati numva hari ikintu nshobora kumukorako byose birashoboka ni jisi zotubaza hama tuguhe nimeho yiwe hama nuko turamushimiye gose hama abakunzi ba K9 TV nkuko mbandanya mubizi turabakunda kandi mbandanya muri ibiganiro byacu nimwage kugira partage kugira kino kiganiro kize gishika ahantu hose kuko ndisi yuko message ashoboye gutanga ubuzima ashoboye gupartager hari abantu benshi bizofasha bien sûr hariho umuntu keke pa kwisi Imana yari yageneye ko ategeza kumva bino bintu kandi si uko bizomufasha rero ndabashimiye cyane nkuko vyama yari jewe yari Sandrine hama inyuma ya kamera yari David nukwitira bashimiye gose kandi bandanye mudukurikirana ciao tuzosaba mu kiganiro gikurikira umurakoze gose mugire gitondo ciza umugoroba mwiza aho uzora bino video umwanya wose merci beaucoup ciao